bakira no muri parking bose imiduga bayikuye wewe hasiga je nari ndi kwa muganga aho n'abaganga bavugaye jewe njanye umwana cyagize kwa muganga hajya mu isoko none ubona ko ari bacu ndana mu isoko naho cyari gufata iyi mihana burya bose bari aba n'abantu bariko baraja kuraba aho cyaturikiye ngaha naho rero ubona hakurya y'uruzi bita Nyakagunda hajya niho abantu rero bariko baracaturikiye kimwe ikindi cyaguye handi mu bitoki ni haruguru ntihabona tambutsa kuri doshe na YouTube ICTV nishe nibashikiriza amakuru atandukanye bagezweho kuri no genekerezo rya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 tubazaniye amakuru adasanzwe Burundi burungitse abasirikare barenga 10,000 kuja kugwana muri Uvira ni bimodokari vy'intambara bejeje kujabuka mu cibitoke byinjira muri Uvira kubera ko intambara ziriko zirasatira Burundi. Perezida Ndayishimiye yoba agiye kugaba ibitero ku Rwanda nkuko yabivuze ndetse akemanga ko azofasha uwo wese kugira bakureho ubutegetsi bwa Kigali. Ibintu birakomeye cyane ku rubuga rw'imigwano aho ibintu biriko birabera muri Uvira bishobora gusiga amateka hindutse mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo buri mu marembera bugakurikirwa n'ubwa Perezida Ndayishimiye. M23 yo yamaze gutangaza ko itegerezwa gusanga umwansi aho ari ndetse kandi ariko aragaba ibitero. Ku munsi w'ejo twarumvishe Wiringoma numwe mu bayobozi bo muri M23 avuga ko ingabo z'u Burundi ziriko zirarasa muri Kamanyora ndetse zikaba zamaze kwitegurira gukora ingwano zikomeye kugira zibohoze igisagara ca Uvira, ariko Wiringoma akavuga ko abazoza bose bazosubirayo bari muri Serikeye. Ni kiganiro Wiringoma yahaye umumenyesha makuru wo mu Rwanda akorera ikinyamakuru Mama ugwa Gasabo, uwo nawe akaba yitwa Mutesi Scovia. Wiringoma yavuze ko abarundi bariko barikwegera kandi uwuzoza wese aje kubagwanya azosubira ku butaka bw'u Burundi. Iyo kikorwa ntabwo tugomba kwihanganira kabisa. Na abatambutse babone isomo barasanze abagabo turi maso kandi tuzaba maso kandi ntabwo tugomba kwihanganira bikorwa. Ntabwo tugomba kwihanganira bikorwa. Ikongo ntabwo ari ibitoke kama ni Ngozi oya. Kama ni Bujumbura yabo yoriya oya. Ikongo ni Kongo baratusanga turi wacu turagumanira ukuri na bazabibona kandi bazabibona. Niba turashaka kumenesha umuryango y'abarundi abana babo baraza muri Kongo bagomba gufata ipicha y'inyuma. Umurundi atambuka mupaka wacu agomba gufata ifoto y'inyuma, ntabwo azasubira gutyo araje. Azasubira araje na modoka kangane n'amaguru, ariko azasubira muri Serikeye. Uziko baturage ikamanyura mugoroba ya none n'isoko irarimi na kibazo rwose. Turabasaba bose bahunze muri Rwanda muri Bukavu bagomba gusubira mu mago yabo. Tuzabarinda neza rwose na kibazo. Murakoze. Ibyo ni imvugo z'abari ku rugamba kubera uburakari ndetse ariko n'Uburundi bukavuga buti nta uzavogera igihugu cyacu, nabo biteguye kurwana. Gusa kuri inshuro Uburundi bwakoresheje ijambo rikomeye bikoreshwe na Minisitiri ushinzwe diplomasi, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bizimana w'u Burundi, avuga ko u Rwanda rushyigikiye umutwe w'iterabwoba wa M23 aribo barimo kurasa mu Burundi ku butaka bwabo. Ndetse ibyo yabivuze nyuma yuko hagaragaye amashusho y'abasirikare benshi bahiye bari kuri iyo modoka cyangwa se kuri izo mbunda bakoreshaga barasa muri Kongo bamaze gupfa. Anavuga ko hashobora kuba hari abantu babo bapfuye. Ibyo byose rero nibwo yabivuze kuba rero u Rwanda rwongeye kugaruka mu kanwa ku Burundi bavuga ko bafasha M23 umutwe w'iterabwoba. Ndakomeye cyane. Perezida Ndayishimiye yavuye muri Amerika gihutihuti. Byo navyo turaza ko bigaruka ko kubera ko yarafise umubonano ndetse n'ibiganiro azogerana n'abarundi
bari muri diaspora muri Amerika, ariko kubera ikibazo c'umutekano yaciye ava muri Amerika gihutihuti. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru mu buryo bw'idonido tuze kubabwira vyifashe gute uno mwanya turiko turavugana. Ikibuga c'indege ca Bujumbura kiriko kirakoreshwa mu kurungika ibikoresho vy'intambara muri Uvira. Hari amakuru amwe yamaze kuja habona ko hoba hari n'abasirikare ba Tanzania boba bariko baraca ku Burundi bakaja gufasha igisirikare c'u Burundi kugwanya umwansi muri Uvira, kubera ko President Ndayishimiye ari kugwana intambara yo gupfa no gukira. Abona ko Uvira ifashwe ibintu bizoba biheze. President Ndayishimiye arashobora kwisanga mu ntambara ishobora no gusiga ubutegetsi bwiwe burangiye, kubera ko ibintu biriko biraba uno mwanya tuvugana birateye ubwoba cyane. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu. Ibinyamakuru vyegereye ubutegetsi nk'ikinyamakuru kizwi cyane ko gikorera iperereza mu Burundi kiriko kiragerageza gusukamwo mu mabisi, kimaze kwandika inkuru kivuga ko ngo abasirikare b'u Burundi bahagaze neza mu kugarukana amahoro n'umutekano muri Kivu, ariko nanone ivyo ngivyo babikoze kubera ko hariko haranavugwa amakuru ko hari bamwe mu baharanira agateka kazina muntu ndetse n'abanyamategeko bamaze kwandika bakitura sentare ya Afurika y'ubuseruko bavuga ko Uburundi buriko burakora ihonyabwoko ku banyamurenge kandi ko ingabo z'u Burundi ziriko zirateza umutekano muke. Uyu munsi rero ibintu biriko biravugwa mu karere birateye ubwoba cyane, ibintu ntago biza koroha habe na gatoya. Ni mu gihe kandi imiryango y'abasirikare iriko iraburira bayo mu ntambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bari mu kigandaro, twarababwiye amazina y'intwazangabo zaguye muri iyo migwano, tubabwira ko ibintu bitifashe neza. Uno mwanya turiko turavugana imiryango myinshi iratuntuye kandi iri mu gahinda gakomeye. Hari wundi muryango warayubuze, n'umuryango wa Premier Classe Nkurunziza Thierry yahitanywe n'intambara ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yitwa Premier Classe Nkurunziza Thierry akaba avuka ku mutumba wa Rurambira, ni muri komine Mukike yahahora, muri komine Mukike yahahora intambara ya Bujumbura, ni mu ntara ya Bujumbura. Ikaba rero yaramaze amezi 4 gusa yubatse urugo rwiwe. Premier Classe Nkurunziza Thierry akaba yari umusirikare w'u Burundi, numwe mu basirikare bahora bagendanira Lieutenant Colonel Atanazi Minani, komanda wa batayo ya Tafoke y'umunani. Yarashwe kane akaba yararashwe mu ijoro. Umuryango ukaba wabikiwe ko Premier Classe Nkurunziza Thierry yapfiriye hamwe n'uwo yahora acungera, ni mu gitero kidasanzwe cahitanye iyo ntwazangabo Colonel Atanazi Minani. Umuryango wiwe rero ukaba uriko uragandara nawo muri nondwe gusa. Y'intambara iramaze kwica abasirikare batari bake b'u Burundi. Abasudani benshi batwandikira bihebuye, aho bagwanira hose baguma batsindwa. Uturere twinshi baratwambuwe, uturere nka Rubarika, Kamanyora, Rurambo na Katogota. Mu gitondo cuno munsi abasirikare bakaba batwandikiye batevye bavuga ko bikomeye muri Ruvungi. Bakaba rero bariko baratabarahunga, bakaba batubwiye ko komanda wa batayo Tafoke ya 18 Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yahatswe nawe kuhasiga ubuzima, akaba yakomeretse bikomeye ajabukanwa mu Burundi kuvugwa, ubarika avurirwa mu bitaro Tanganyika Care i Bujumbura. Ubutumwa bw'abasoda bariko baraduha burababaje cyane, n'abasoda batabona ico bariko barapfira. Umwiheburo ni mwinshi, ubwoba ni bwinshi. Gisagara bategetswe gucungera cyamaze gukikuzwa. Igisirikare c'u Burundi kiriko kirarungika abandi basirikare ariko abenshi bavuga ko ari ukubashora ku macuniro, kubera ko uriko arajayo abariko baragaruka nimbagwa. Bamwe ngo batanguye no guta urugamba. N'abasoda bihebuye kuko badashobora gutsinda. N'abasoda barungikira imiryango yabo amajwi yo kubasezera kuko bibaza ko batazosubira kubonana. N'abasoda bidoga cane ingene ivyabo vyibwa, batumva ingene bamaze amezi arenga 5 badahembwa. Dufise n'ubutumwa bwinshi bw'abasirikare bariko baratoroka ku rugero rwaho n'intwazangabo y'igihugu ihitamwo kuja gukora ikiyede i Dubai kubera ibibazo barimwo bikomeye cyane. President Ndayishimiye ariko arica igisoda c'u Burundi ku rugero rutari bwabeho mu mateka y'u Burundi, ariko iba ariko arakora nawe birashobora kutaza kumugwa mahoro. Co bikoze ngo President Ndayishimiye ariko arakora ibishoboka vyose
kugira ashobore gukingira gisagara ca Uvira kuko abona ko intambara yo muri Kongo biboneka ko Perezida Ndayishimiye ari we ariko arayigwana wamengiri mu gihugu ciwe kubera ko ivyo yishoyemwo no kuja kwemerera Tshisekedi kazomufasha kugwana ubishobora kumuhindukira uruhigi rugahindukira akisanga ari we ahubwo ari mu bibazo bikomeye gusombya na Perezida Tshisekedi ko Tshisekedi aho yibereye y'Kinshasa nta kibazo na kimwe afise kubera ko arasinzira umukondorazosi nta kibazo yifitiye yari yibereye muri Amerika gusinya amasezerano bamwe bavuga ko Tshisekedi yoba yagurishije igihugu Perezida Ndayishimiye nawe ari mu kaga gakomeye cyane kubera ko umwanya n'umwanya ashobora kwikangura ibintu byamukomeranye Bawirinyamitwe bariko baratabaza ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko abanyagihugu bariko barategwa ko amabombe ariko koko nivyo kubera ko Uburundi bwarishoye mu ntambara buriko burarasa muri Kamanyora ibisasu biri ku butaka bw'u Burundi nubwo hari kimwe mu gisasu gikomeye cyane ko kirakoreshwa n'ingabo z'u Burundi cirasa muri Kamanyora ariko ico gisasu kikaba camaze naco kuraswa sirikari yari karagikoresha bakaba bapfuye baguye ku butaka bw'u Burundi kubera ko barashagize kwa muganga atumbereje aho igisasu cari ko kiraturika ntaja mu isoko naho cari gufata iyi mihana burya bose bari aba n'abantu bariko baraja kuraba aho caturikiye ngaha naho rero ubona hakurya y'uruzi bita Nyakagunda hajya niho abantu rero bariko baracaturikiye kimwe ikindi caguye handi mu bitoki ni haruguru ntihabona Bawirinyamitwe rero ku mbuga ngurukana bumenyi bariko baririza ibinyamakuru vyegamiye leta nk'ikiriho biriko birasukamwo mabisi ingabo z'u Burundi zifashe neza ico bikoze ibintu byayangaye ubu rero ni bwishi cyane umuryango wa Caporal Chef Jean-Claude Nkurunzimana urashobora gutanga intahe w'ivyo uri kurabona kubera intambara yo muri Kongo n'amakuru amaze kumenyekana hose ko hari n'uyundi mu Caporale witwa Jean-Claude Nkurunzimana yamaze nawe kwitaba Imana amakuru rero ava muri Kongo n'amakuru ataryoshe y'abasoda bariko barahitanwa n'intambara zasubiriye kwimonogoza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amakuru abandanya gushikira imiryango inkuru y'incamugongo yashikiriye umuryango wa Caporal Chef Jean-Claude Nkurunzimana yari amaze iminsi ibiri ahitanywe n'intambara Jean-Claude Nkurunzimana avuka ku mutumba wa Karehe na Gacimbiri ka Kibazi ni muri commune Vyanda yahora mu ntara ya Bururi yahora Jean-Claude Nkurunzimana akaba yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka w'2000 akaba yari amaze umwaka n'amezi 8 ari muri RDC yari muri batayo ya 14 Tafoke amasoko yacu mu gisirikare avuga ko Caporal Chef Jean-Claude Nkurunzimana yapfuye kuwa gatatu erekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa 12 2025 yapfiriye hamwe na Lieutenant Elvis Ndahishakiye ayo masoko akaba avuga ko batewe bombe hakoreshejwe drone ayo masoko akaba avuga ko aho hantu hapfiriye abasirikare batari bake mu Burundi Caporal Chef Jean-Claude Nkurunzimana akaba asize urugo n'abana batanu abiwe bakaba bavuga ko hari haciye iminsi mike avuye kubaramutsa abatari bake bakaba batwandikiye batubwira ko yari umuntu yabana neza n'abandi benshi bakaba bari bamuzi kuri tazirano rya Mutama abantu bakaba bibaza icaba abasirikare b'u Burundi bariko barazira bari mu kigandaro kubera ibiriko ibintu rero ntago vyoroshe habe na gatoya yoba ku ruhande rw'abasirikare ibintu birakomeye cyane mu Cibitoke habonetse amakamyo manini yapakiyemwo ibigwanisho ndetse na vya bimodokari biba biriho imikoho ikomeye cyane irasakure yanditseho igipolisi ibintu rero bikaba bitifashe neza Burundi buratekewe n'ubwoba Perezida Ndayishimiye ari mu bwoba bukomeye cyane kubera ko ibintu biriko biramushikira nawe adashobora kubitahura neza umwanya turiko turavugana ngo hoba hari ni na ramforo y'abasirikare ba Tanzania baba batanguye kujabuka bakaja guhamvya abasirikare b'u Burundi ko Perezida Ndayishimiye nawe yavuze ko agiye gufasha Tshisekedi ariko no mwanya turiko turavugana nawe ariko ararondera abamufasha nkwibutse ko Perezida Ndayishimiye ngo yoba yavuye no muri Amerika gihutihuti
kubera ko amakuru yari karava ku rugamba atifashe neza. Ku kibuga c'indege ca Bujumbura naho hari ubwoba bukomeye cyane ko ibintu bishobora kurangira nabi kubera ko hashobora kuraswa umwanya n'umwanya, kubera ko ngo hari za radari ziriko zirazunguruka ikibuga c'indege. Hari ubwoba ko hashobora kuraswa kubera ko hamaze kuba nk'ahantu Burundi buriko burakoresha mu kurungika ibikoresho muri Uvira, kuko atayindi nzira nimwe isigaye. Perezida Ndayishimiye ngo yavuye muri Amerika gihutihuti nyuma y'amakuru yaronse, akaba rero yaciye atahuka vyihuta. Ni mu gihe rero hari hategekanijwe ko azoza kuri uno wa mbere, ariko akaba yaciye aza ku wa gatandatu. Hakaba rero hari amakuru yahawe atari meza, akaba yaranafise inama no kubonana n'abarundi bo muri diaspora ba muri Amerika. Iyo nama ikaba yaciye isubikwa, ntiyashoboye kuyitaba. Ibintu rero bikaba bitifashe neza habe na gatoya. Ubwoba ni bwinshi cyane mu Burundi, yoba mu ndongozi cane mu nzego z'umutekano, narirya abasirikare bamwe bariko barata urugamba bakahunga. Perezida Ndayishimiye yoba agiye gukora intambara y'agakura, ariko ishobora gusiga amateka ahindutse mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Iyi ntambara ya Kongo irashobora gutuma ibihugu vyo muri EAC bicikamwo, kubera ko hariko haraboneka gufashanya kudasanzwe. Harabavuga ko Rwanda ngo rufise abariko bararufasha, ngo Burundi nabwo bufise abariko bararufasha. Ni mu gihe Perezida Ndayishimiye wavuga ko ngo atagwana na M23 ngo agwana n'u Rwanda. Murazi ko yagiye akunda kwagiriza cane u Rwanda ko ngo rugomba kumutera, akavuga ati nibantera nanje nzabatera. Ati amateka yerekana ko Burundi butigeze butsindwa n'u Rwanda. Ati ibi vyose rero bizokwerekanwa neza n'intambara ishobora kwaduka. Ngo leta y'u Burundi yoba yiteguriye nayo nyene kugaba ibitero ku Rwanda nk'uko ngo nabo ngo batanguye kubikora. Perezida Ndayishimiye we ntavuga ko M23 ariyo iriko iramurasako, ngo ahubwo ngo n'u Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabivuze nyuma y'aho igisaso caguye mu Rugombo, avuga ko ngo ntibabifate minenegwe kuko ngo gishobora kuba ari umukenyuro wundi w'umwansi ngo muhagabire. Ngo birya bishobora kubandanya akenshi ngo mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko ararasa ari ku butaka bw'u Burundi, umwansi nawe ntashobora kwihanganira ko abandanya kurasa. Rero ivyo rero akaba ari ibintu bikomeye cyane. Perezida w'u Burundi akaba yasavye abasirikare kumera amagabo, kandi akaba yatanguye kongereza abasirikare ku mipaka y'u Burundi ndetse na Uvira, kubera ko ibintu bishobora guhinduka nabi umwanya n'umwanya. Ibintu bikaba bikomeye cyane. Umwanya turiko turavugana turonsinde nkuru ko hari umusirikare yitwa Evrari Niyitunga. Evrari Niyitunga nawe akaba amaze kugwa mu migwano. Ko tubashikiriza amakuru umwanya n'umwanya turonka updates z'ibiriko birabera ku rugamba. Avuka rero Evrari ahejeje gupfa, akavuka ku mutumba wa Gatare muri komine Gisozi yahora mu ntara ya Mwaro yahora. Akaba yari amaze igihe gito yinjiye mu gisirikare nyuma y'amashure kuri lycée Mwaro, nibwo yaciye yinjira igisirikare. Abo rero abo biganye kuri iryo shure bakaba bamwibuka nk'umusore yari akerebutse mu muhari w'abaskuti. Mbere akaba ari nawe yamenyereza abandi canke formateri iyo hageze kugira indangano zikomeye muri uwo muhari. Umusore w'umurwaneza kandi yakundaga abantu cane. Inkuru y'incamugongo ikaba yashikiriye umuryango wiwe ko yamaze kwitaba Imana apfuye aguye ku rugamba hitangwa n'intambara zasubire kwimonogoza mu buseruko bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi zatanye mu mitwe n'abasirikare ba AFC M23. Inkuru y'urupfu rwa Evrare Niyitunga yanagize ingaruka ku muryango. Umwe mu biwe yatwandikiye ati Evrari yari umwana w'umuhererezi kandi niho yaragisohoka inyigisho za Iskamu. Akaba rero yarafise inakuru bahora bakundana cyane, akaba ari we yanamufasha utuntu twinshi. Kuva yinjiye igisoda ntibari bwabonane. Yarumvise ivyashitse kandi yarasanzwe ashaje. None uyu munsi mu bucagucagu basanze nawe yapfuye. Ubu rero umuryango ugandariye abantu babiri
ntituzi ko hari ikiziga ca Evrari Niyitunga kizoboneka twumve ngo hariho benshi atabiziga byabonetse kubera amabombe batewe. Umuvyeyi wa Evrari Niyitunga nawe yari yarakukurutse mu gisirikare. Evrari akaba yari yipfuza kugira ubutwari, yabonanye umuvyeyi wiwe nta kintu kibabaza uri umuvyeyi nko kubura umwana mu gihe nyene yarageze mu bigero biravuna umutima kandi birababaje cyane. N'amakuru menshi turabandanya kubashikiriza ko abapfa ni benshi, ariko tubashikiriza abo twamenye imyidondoro yabo, abakongomani ndetse n'abandi bari mu mashirahamwe atandukanye bamaze kwandikira Afrika y'ubuseruko, sentare ya Afrika y'ubuseruko, basaba ko hobaho amatohoza ku bwicanyi buriko barakorwa n'ingabo z'u Burundi, nubwo bariko barapfukapfuka ariko ibintu vyamaze gukomera cyane. Amakuru menshi agenda aravuga umwanya n'umwanya turabandanya kubashikiriza. Uvireyo iri mu minwe ya M23 kubera ko nubwo bitaratangazwa biboneka ko M23 yamaze gukikuza ico gisagara, ariko umwanya n'umwanya marashobora kumva ko ibintu vyahindutse. Turabandanya gukurikirana ivyano makuru tubaha idonido ko biriko biraba, ndetse tuze no kubabwira ayandi makuru menshi y'ibiriko birabera ku rugamba. Ariko ico no kubwira co ku kibuga c'indege ca Bujumbura ubwoba ni bwinshi, abanyagihugu baratekewe n'ubwoba mu bicungararo za Cibitoke. Abanyagihugu bafise ubwoba, abasirikare bamwe batanguye guhunga, ntibemera kuja kupfira muri Kongo. Ibintu ntago biza koroha bene gatoya. President Ndayishimiye abandanya umugambi we wo gushora abana b'u Burundi ku ntambara batariko baratsinda. Kubera iki u Burundi buriko buragwana kukuka kanyuma nuko President Ndayishimiye adashobora gusubira inyuma, kandi yamaze kubona ko intambara yatanguje ishobora kurangira imugarutse ko nyenewe, kandi ishobora no kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwiwe. Mu kanya gatoya turaza n'izindi nkuru zirabazigezweho.